Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Majoro Ernest Ndayizeye batazira Soreye w'igisirikare cy'u Burundi yatorokanye n'abasirikare 160 b'igihugu cy'u Burundi bajya mu barwanyi ba M23. Ndasubiramwo. Majoro Ernest Ndayizeye w'igisirikare cy'u Burundi bakunze gutazira Soreye yagiye muri M23 atorokanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 160. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko ibingibi byabereye muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kavimvira kegereye neza umujyi wa Uvira. Amasoko yacu muri M23 aremeza aya makuru. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi nayo aremeza aya makuru. Majoro Ernest Ndayizeye batazira Soreye yahisemo kwihuza na M23 ndetse amakuru aravuga yuko yajyanye intwaro zose yari afite ku rugamba. Abasirikare 160 bari kumwe nawe nabo rwose bishikanye muri M23 mu gace ka Kavimvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe aremeza ko byabaye ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 uku kwezi kwa kabiri. Majoro Ernest Ndayizeye batazira Soreye ni umwe mu bakomanda b'igisirikare cy'u Burundi bari barongoye abasirikare muri Kongo. Majoro Ernest Ndayizeye abasirikare biwe bari mu gace ka Uvira ndetse bagerageje guhunga basubira mu Burundi. Ubwo bageraga mu gace ka Kavimvira ubutegetsi bwa Gitega bwababujije gukomeza berekeza mu gace ka Gatumba, ndetse amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega ngo bushaka no kohereza abandi basirikare benshi muri Kongo. General Neva ntago aremera ko abasirikare biwe bagomba kuva muri Kongo, ndetse mwarabibonye ubwo umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza bamubazaga niba koko abarundi bavuye muri Kongo, yavuze ko ibyo bintu atari byo, ko abasirikare b'u Burundi bavuyeyo ahubwo ko abarundi barimo kurwana muri Kongo kandi ko biteguye gukomeza gufasha igisirikare cya FARDC. Amakuru dufite kandi yizewe ava mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bagumutse bakavuga yuko badashobora gukomeza kurwana muri Kongo. Bamwe rwose baritahiye basubira mu gihugu cy'u Burundi. Imiduga myinshi yagaragaye irimo kuva muri Uvira ikanyura muri Kavimvira bagakomeza berekeza mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi bavuye muri Kongo, ariko amakuru dufite nuko Majoro Ernest Ndayizeye ndetse n'abandi basirikare barenga 500 batigeze bava mu gace ka Uvira. Bagumye muri Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko aba basirikare bagiye rwose bavuga yuko batazatererana General Neva. Ubwo benshi bahungaga bava muri Uvira, Majoro Ernest Ndayizeye yagumye muri kariya gace. Amakuru dufite nuko abandi basirikare bagumyeyo bo rwose banakunganye na FARDC bagakomeza berekeza muri Karemi. Hari amakuru dufite yemeza ko abasirikare b'u Burundi barenga 300 bahunganye n'igisirikare cya Kongo bakerekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Majoro Ernest Ndayizeye n'abasirikare barenga 160 bagumye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ntabwo bigeze barwana na M23 ndetse nta n'ukurasana kwigeze kubaho. Amakuru yizewe aravuga ko Majoro Ernest Ndayizeye yavuganye n'abarongoye M23 ndetse akabasaba yuko yakwihuza nabo.
Ni nako byagenze ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 ubwo abarwanyi yararongoye bishikirizaga M23 mu gace ka Kavimvira n'intwaro zabo bakavuga ko biteguye gukorana na zino nyeshyamba. Majoro Ernest Ndayizeye batazira Soreye yishikanye muri M23 ku bushake bwiwe, yagiye kwiyunga kuri M23 n'abasirikare barenga 160. Ntabwo Majoro Ernest yigeze afatwa amatekwa, oya rwose ntabwo M23 yamufashe, ntabwo ari imfungwa y'intambara, ahubwo ku bushake bwiwe ku giti cyiwe yahisemo kujya muri M23 nk'uko amasoko yacu muri M23 arimo kubyemeza. Ibingibi rero ngo ni igihombo gikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi, kandi ngo birerekana ko abasirikare b'u Burundi barimo kubibona ko intambara General Neva yabashoyemo ari intambara y'inyungu ziwe ku giti cyiwe n'umuryango wiwe. Abasirikare benshi b'u Burundi muri Kongo barishwe ndetse abandi benshi bafashwe matekwa. Hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwagiye bwohereza muri Kongo cyane cyane abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo bajye gupfira muri Kongo. Aya makuru kandi yemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Cyane cyane aya makuru akavuga yuko abakoze mu gisirikare cya kera mu Burundi aribo barungitswe cyane muri Kongo, kuko igisirikare cy'u Burundi ngo kirimo gushaka kubikiza, dore ko ngo babafata nk'abagambanyi. Abakoze muri ex-FAB ngo bafatwa nk'abagambanyi ku butegetsi bwa CNDD FDD, ndetse hakiyongeraho abo mu bwoko bw'abatutsi igisirikare cy'u Burundi cyagiye cyohereza muri Kongo kibizi neza ko bagomba gupfira ku butaka bwa Kongo. Inkuru yamaze kumenyekana rero mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru twamaze kumenya tuyavanye mu masoko yacu yizewe, nuko Majoro Ernest Ndayizeye batazira Soreye yagiye mu barwanyi ba M23 mu gace ka Kavimvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu aravuga yuko aka gace ka Kavimvira karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, ndetse ko aba barwanyi ba M23 bamaze no gukandagira mu mujyi wa Uvira. Muri Uvira FARDC yarahunze, abarundi nabo bamaze kuva muri kariya gace, benshi basubiye mu gihugu cyabo cy'u Burundi. FARDC yahungiye mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Ibintu rero ntabwo byoroshye ku gisirikare cya Kongo, kuko kirimo gukubitwa umusubirizo. FARDC irimo kwirukanka igahunga urugamba, ndetse ubutegetsi bwa Kisekedi bukomeje gutakambira ibihugu by'amahanga kugira ngo barebe yuko babafasha bagatsinda M23. Kisekedi yasabye igihugu cya Chad ko cyamuha abasirikare. Kisekedi yasabye ibihugu by'amakungu ko byamufasha kurwanya M23. Gusa biribonekeza ko nta gihugu cyiteguye kongera gupfusha abasirikare bacyo muri Kongo. Ibihugu byinshi byamaze gutinya kohereza abasirikare muri Kongo kubera ko M23 irimo kubica itabababariye. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho avuye mu buseruko bwa Kongo, nuko abarwanyi ba M23 barimo gusatira neza santere ya Rubero. Abarwanyi ba M23 muri kano gatondo k'igenekerezo rya 21 bagiye kwigarurira Rubero santere. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bamaze guhunga. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abaturage barimo gutakamba basaba M23 kubatabara vuba na bwangu, kuko abazarendo na FARDC barabasahuye mu buryo bukomeye. Isantere y'ubucuruzi yarasahuwe mu buryo bukomeye. Abaturage ku munsi w'ejo biriwe barimo kurira bavuga yuko FARDC n'abazarendo barimo kumena za magaze ndetse na za stoke z'abacuruzi muri santere ya Rubero. Abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo bagaragaye mu birometero 10 gusa berekeza muri santere ya Rubero. FARDC n'abazarendo bavanyemo akabo karenge. Amakuru ya nyuma atugeraho akemeza ko bahungiye mu mujyi wa Butembo. Ibintu rero birakomeye cyane ku gisirikare cya Kongo, ndetse birimo kugaragara yuko santere ya Rubero nayo yaba igiye kwigarurirwa n'abarwanyi ba General Makenga.
Ibintu bikomeje kuyangara mu gihugu cy'u Burundi. Ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu baravuga ko ubwoba ari bwose. Abasirikare bakomeye barimo guhungisha imiryango yabo bayivana mu Burundi. Byamenyekanye ko abajenerali barimo Generali Prime Niyongabo, Generali Iridefonse Habarurema ndetse na Generali Kirapanze bamaze guhungisha imiryango yabo bayijyanye muri Tanzania. Amakuru akomeye noneho amaze kumenyekana aremeza ko na Generali Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi arimo guhungisha umuryango wiwe. Abana ba Generali Evaristo Ndayishimiye yabajyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndasubiramwo, abana ba Generali Evaristo Ndayishimiye yabahungishirije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amakuru aravuga yuko umutambukanyi wa Generali Neva nawe yaba agiye kubasanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo Generali Evaristo Ndayishimiye yajyaga muri Amerika mu masengesho, akajya gusenga akanapfukama bakamusengera, abana be yabasize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru twamenye nuko yari abahungishije nyuma yo kubona ko ibintu birimo kuzamba mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva abavugishwa bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bamubwiye ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi, ndetse ngo nadahungisha abana biwe bazapfira mu ntambara mu Burundi. Abavugishwa bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nibo bamutegetse guhungisha umuryango wiwe. Amakuru rero akemeza ko umutambukanyi wiwe Angelique Ndayishimiye nawe rwose yaba agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagwizatunga bakomeye mu Burundi ndetse n'abasirikare bakomeye nabo barimo guhungisha imiryango yabo. Icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu Burundi, ndetse abanyagihugu baravuga yuko intambara ikomeye cyane igiye kwibasira igihugu cy'u Burundi, ndetse ko intwaro ya CNDD-FDD iriko irakwegera abanyagihugu ba Nyarucari. Abanyagihugu ba Nyarucari baravuga ko ibyago bigiye kubagwira. Generali Neva ngo ariko arakwegera abanyagihugu, ndetse ngo arimo arakurura intambara ayerekeza mu Burundi. Intambara yishoyemo muri Kongo ngo izamukoraho. Abanyagihugu baravuga ko Generali Neva yagiye gushotorana muri Kongo akinjira mu ntambara zo kumaranira ubutunzi ku giti cyiwe, atari intambara zo kugirira neza abarundi. Ubungubu rero Generali Neva arimo kuvuga yuko M23 ngo ifite umugambi wo gutera Burundi, ndetse Generali Neva akavuga yuko M23 ngo yabigiye gukorana na Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Muri iyi minsi mwarumvishe imihari itatu yitwaje ibirwanisho yavuze yuko igiye kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ntibabahende rwose, iriya migwi yashinzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse Generali Iridefonse Habarurema atwaye iperereza mu gihugu cy'u Burundi niwe yayishinze. Iriya migwi bagiye kuyikoresha mu kwica abantu, mu kugaba ibitero irya nino, ndetse no gufata abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru dufite nuko FRB Abarundi ari umugwi washinzwe na Generali Ndakugarika. Amakuru rero akemeza yuko washinzwe muri 2019. Ubungubu rero barimo gukoresha uyu mugwi kugira ngo batereza grenade irya nino mu gihugu, kugira ngo bacakire abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, babagiriza ko aribo barimo kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Generali Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi atangaza ko Uburundi bugiye guterwa. Amakuru dufite nuko imihari ya FRB Abarundi igiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye, ndetse bagaterana za grenade i Bujumbura, maze Generali Neva n'igisirikare cy'u Burundi bagataka bavuga yuko barimo guterwa. Ndetse Generali Neva azavuga ko u Rwanda ari rwo rurimo gufasha abarimo gutera Uburundi. Ibingibi rero bizatuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD batabwa mu mvuto, baregwa yuko binyegeje inyuma y'ibi bitero. Hari amakuru avuga yuko Agatorwasa yabagiye gutabwa mu mvuto, ndetse ko barimo gutegura ibitero bikomeye bizagabwa i Bujumbura, bakamurega yuko yaba yinyegeje inyuma yabyo.
Agatorwasa barimo kumuhiga bukware. Agatorwasa ngo byanga bikunda bagomba kumuta mu mvuto kubera ko arimo guhangayikisha ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru akomeye cyane rero nk'uko nari nabibabwiye mu gutangira aya makuru yacu, abagwizatunga abajenerali barimo guhungisha imiryango yabo bayivana mu Burundi, barimo kuyihungishiriza mu gihugu cya Tanzania. Ubu rero inkuru yamaze kumenyekana mu Burundi kandi amakuru yizewe twakoreye amatohoza aremeza ko General Neva nawe yamaze guhungisha abana biwe. Abana ba Generali Evariste Ndayishimiye yabashyize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yajyagayo mu gikorane cy'amasengesho abana biwe yarabajyanye ndetse yabashyize hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barimo kubaho ubuzima bwiza cyane, barimo kubaho ubuzima bw'iraha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe abana b'u Burundi barimo kwicira isazi mu maso. Amakuru aravuga yuko umutambukanyi wa General Neva nawe yaba agiye kwerekeza muri Amerika agasangayo abana biwe. Hari ubwoba ko intambara ikomeye cyane mu Burundi ishobora guhitana benshi mu bategetsi b'u Burundi. Abafite imiryango rero barimo kuyihungisha mu gihe ibintu bigiye kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aremeza neza ko umuvugishwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye General Neva ko intambara ikomeye igiye kuba mu Burundi kandi ko agomba guhungisha abana biwe. Umuvugishwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yamubwiye ko mu Burundi ibyago bigiye kwisukiranya, ngo hagiye kuba intambara izahitana abaturage benshi mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ngiyi rero ngo niyo mpamvu General Neva abana biwe yabasize muri Amerika ndetse n'umutambukanyi wiwe akaba agiye kwerekeza muri Amerika. Amakuru kandi aravuga yuko abanyamasengesho mu Burundi bamaze iminsi barimo guhanura ko intambara ikomeye igiye kwadukira u Burundi. Hari abavugishwa berekeje ku nyubako y'umukuru w'igihugu bamubwira yuko intambara igiye kuba kandi ko abarundi benshi bagiye kwitaba Imana. Icyo gihe abavugishwa bamubwiye yuko yakoze ikosa rikomeye ryo kurungika abasirikare muri Kongo. Abavugishwa babiri babibwiye Ndayishimiye barishwe nk'uko amakuru yatugezeho abyemeza. Baratotejwe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi, barafungiwe mu dusho tw'igisirikare cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu amakuru ya nyuma akaba yemeza ko baba barishwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Barishwe kubera ko bavuze ko General Neva yakoze ikosa ryo kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo ndetse ngo bikaba bigiye gukwegera intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero ubwo bari bwose ko intambara igiye kuba mu Burundi ndetse abagwizatunga ndetse n'abajenerali bakaba barimo guhungisha imiryango yabo, General Neva arimo gukora irindi kosa rikomeye. General Neva arimo kwinjiza FDLR mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare barenga 1000 biyita ko ari aba FARDC ariko twamenye yuko ari za FDLR baraye binjiye mu Burundi. Aba basirikare barimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi nta nubwo bigeze bajyanwa mu makambi ya gisirikare. Amakuru aremeza neza ko izi FDLR zirimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi kandi ko bakomeje imigambi yabo yo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero ntabwo byoroshye mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru atugeraho aravuga yuko icyuka cy'intambara kirimo kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje imigambi yabo aho bavuga yuko bazatera igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yemeza ko FDLR, imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kuronka imyimenyerezo mu ishyamba ry'ikibira bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Abasirikare ba Kongo barenga 1000 n'abapolisi 600 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, abasirikare ba Kongo barenga 1000 n'abapolisi barenga 600 nyuma yaho M23 yigaruriye igisagara cya Bukavu ndetse M23 ikaba yamaze kugera mu mujyi wa Uvira. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abapolisi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kwemeza aya makuru ndetse buravuga yuko bajyanwe irya nino mu makambi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo babe bagiye guhabwa ubuhungiro mu gihe umutekano utaragaruka mu buseruko bwa Kongo.
Amakuru yizewe aravuga ko muri bano basirikare ba Kongo binjiye mu Burundi harimo inyeshyamba za FDLR ziyise abasirikare ba Kongo. Amakuru kandi aravuga yuko inyeshyamba za FDLR zagaragaye zirimo kuvuga ikinyarwanda, ndetse bamwe bakaba bavuze yuko ubutegetsi bwa Gitega bukwiye kubafasha bakabasubiza intwaro zabo. Ubwo bageraga mu Burundi intwaro zabo bazibambuye. Umwe muri bo yumvikanye arimo kwidodomba avuga yuko batari bakwiye kubambura intwaro, ahubwo ko bari bakwiye kuzibaha maze bagahangana n'umwanzi bavuga ko ngo agiye gutera igihugu cy'u Burundi. Hari abagaragaye bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse amakuru twamenye aremeza neza ko ari inyeshyamba za FDLR zamaze kwinjira mu Burundi ziyita abasirikare ba FARDC. Aya makuru rero turaza kuyagaruka ko, ndetse turaza kurabira hamwe ibya bano basirikare ba Kongo bakomeje kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko imirwano irimo kubica bigacika muri teritwari ya Rubero. Muri Rubero abarwanyi ba M23 bagiye kwigarurira centre ya Rubero. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare ba FARDC bamaze guta intwaro zabo bakirukanka. Abarwanyi ba M23 bageze neza mu marembo ya centre ya Rubero, ndetse amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwaho nabwo bwamaze guhunga. Amakuru arimo kutugeraho avuye muri Rubero aremeza ko uwari urongoye teritwari ya Rubero nawe yamaze guhunga. Administrateri wa Rubero yamaze guhunga, ndetse amakuru aremeza ko ubuyobozi bwaho bwose bwamaze guhunga. Ibingibi rero bitandukanye n'ibyari byatangajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwasabye ko abategetsi bose bagomba kuguma mu bice barimo kurongora. Ubutegetsi bwa Kongo bwari bwavuze ko abategetsi batagomba guhunga, ariko aho M23 irimo kugera abasirikare ndetse n'abategetsi barimo kuvanamo akabo karenge bakirukanka. Mu kanya gato rwose abarwanyi ba M23 baraba basesekaye muri centre ya Rubero. FARDC ndetse n'uburongozi bwa teritwari ya Rubero bose bamaze guhunga, nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Iby'aya makuru y'imirwano irimo kubera muri Kongo turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire ku makuru akomeye cyane ya hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi ibintu byayangaye. Ndasubiramo ngo ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye burimo kugenda bugera ku marembera yabwo. Ubutegetsi bwa General Neva bwaba bugiye kugera ku musozo. Hari amakuru avuga yuko intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu Burundi, ndetse abagwizatunga bakomeye abajenerali ndetse n'abandi bajejeta faranga mu gihugu cy'u Burundi barimo guhungisha imiryango yabo kubera ubwoba bw'intambara ikomeye ishobora kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi nabibabwiye ko mu makuru yacu yatambutse. Muri aka kanya ndagira ngo tuvuge ku makuru akomeye y'abasirikare ba Kongo barimo guhungira mu Burundi. Abasirikare barenga 1000 ba Kongo binjiye mu Burundi. Amakuru twamenye nuko muri bano basirikare ba Kongo binjiye mu Burundi harimo interahamwe za FDLR, ndetse bamwe bumvikanye barimo kwitotomba ubwo igisirikare cy'u Burundi cyari kirimo kubambura intwaro. Bavuze yuko igihugu cy'u Rwanda ngo gishaka gutera Burundi. Bano basirikare bakaba barumvikanye bavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega butari bukwiye kubambura intwaro zabo, ahubwo ko ngo bari bakwiye gufatanya bakarwanya igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo bakanarwanya M23 bigaragara yuko yamaze kugera ku mipaka y'u Burundi. Amakuru yizewe twamenye nuko abasirikare barenga 1000 aribo binjiye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi aravuga ko hariya hafi ya Burarudi abasirikare b'u Burundi barimo gukorana neza na bano basirikare bavuye muri Kongo. Abasirikare ba Kongo bariko baragaragara bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi hariya hafi ya Burarudi.
Amakuru aravuga yuko bamwe bajyanwe mu bigo bya gisirikare, abandi bakavugwa ko bajyanwe mu makambi. Gusa amakuru twamaze kumenya nuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba burimo kuvanga abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi. Mu ijoro ryakeye hari ikinamico yakozwe n'ubutegetsi bwa Gitega, aho bavuze ko abapolisi ndetse n'abasirikare bajyanwe mu makambi yabo kugira ngo bacungirwe umutekano badafite inkogo. Gusa mu gatondo k'irigenekerezo rya 20 Iyakure official yamenye amakuru akomeye. Ubutegetsi bwa Gitega ntabwo bwigeze bubajyana mu makambi yabo. Iki ni ikinyoma. Ubutegetsi bwa Gitega bwabavanze n'abandi basirikare ndetse n'imbonerakure. Amakuru aravuga yuko bamwe bagiye mu makambi y'igisirikare cy'u Burundi, abandi bagaragaye kuri Burarudi bari kumwe n'abasirikare b'u Burundi, abandi bagaragaye mu bice birimo gukorerwamo imyimenyerezo n'imbonerakure. Amakuru rero akavuga ko izi ngizi ari interahamwe za FDLR zinjiye mu Burundi. Interahamwe za FDLR zirimo gukorana n'igisirikare cya Kongo, barimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi, ndetse ngo bafite imigambi yo guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko barimo kuronka imyimenyerezo, ndetse ko ngo barimo gutegura ibitero bishobora kuzibasira umutekano w'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira. Ku munsi w'ejo ubutegetsi bwa Gitega bwavuze ko abapolisi 100 aribo bonyine ngo binjiye mu Burundi. Iki ni ikinyoma, barabahenda rwose. Abapolisi ba Kongo binjiye mu Burundi bararenga 600, ndetse ku munsi w'ejo igisirikare cy'u Burundi n'igipolisi cy'u Burundi mwabonye ko bafashe abantu barenga 100 byitwa ko ari abapolisi ba Kongo, bakabajyana mu gace ka Muramvya, ndetse bagafata amafoto bakerekana ko babambuye intwaro zabo. Nibyo rwose bariya abapolisi 100 bambuwe intwaro zabo, ariko abandi benshi binjiye mu Burundi ntago intwaro zabo bazambuwe. Abasirikare barenga 1000 barimo FDLR binjiye mu Burundi ntibamburwa intwaro zabo. Iringiri rero ni ikosa rikomeye ubutegetsi bwa Gitega burimo gukora. Abasirikare barimo guhungira mu Burundi kubera ko Gitega irimo gufatanya na Kinshasa. Intwaro zabo ntibazibambure, ahubwo bagahita baberekeza mu makambi ya gisirikare y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye gufatanya. Hari n'amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye gukorana n'ubutegetsi bwa Kongo, maze ngo ubutegetsi bwa Kongo bukazagaba ibitero kuri M23 bakoresheje ubutaka bw'u Burundi. Ubutegetsi bwa Kongo burashaka gukoresha igihugu cy'u Burundi nka bazariyeri, maze abasirikare bakava mu Burundi bakagaba ibitero ku butaka bwa Kongo, cyane cyane mu bice byegeranye n'u Burundi. Biranavugwa ko indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zishobora guhagurukira i Bujumbura, ndetse zigafatanya n'iza Afurika y'Epfo, maze ngo bakagaba ibitero mu bice birimo kugenzurwa na M23. Ibingibi byose rero ni birimo gutegurwa n'igisirikare cy'u Burundi. Gusa amakuru yizewe kandi twamenye nuko FDLR irimo kwinjira mu Burundi, kandi ikaba ifite intwaro zayo, ikaba irimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi ku mugaragaro. Ibingibi rero ni ibintu biteye inkeke cyane ku mutekano w'akarere k'ibiyaga binini. Mu gihe rero abasirikare ba Kongo, FDLR ndetse n'abapolisi barimo guhungira mu Burundi, ndabamenyesha ko muri Kivu y'Amajyepfo abarwanyi ba M23 bo bakomeje kwigarurira ibice byinshi. Abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko, ndetse ubungubu rwose bamaze kwigarurira agace ka Uvira, igisigaye ni ugutangaza yuko bamaze kukigarurira. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, kandi abarwanyi ba M23 barimo gusatira teritwari ya Rubero. Administrateri wa Rubero yamaze guhunga. Amakuru aremeza ko abasirikare ba FARDC nabo bamaze guhunga. Teritwari ya Rubero ubungubu igiye kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23, ndetse hari ubwoba bwinshi ko umujyi wa Butembo ari wo ugiye gukurikiraho, kuko bano barwanyi bari ku muhanda neza werekeza muri Butembo. Ndetse amakuru aravuga yuko abanande bafite ubucuruzi bukomeye muri Butembo batangiye kuvuga yuko imirwano irimo kubasatira. Ibintu birakomeye cyane rero. Kisekedi arimo gukubitwa, ndetse igisirikare cya Kongo biragaragara yuko ari kinebwe cyane ku rubuga rw'imirwano.
Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi yaba agiye guhunga. Tshisekedi ngo yamaze kwaka ubuhungiro mu gihugu cya Angola nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu. Hari amakuru kandi avuga ko intwaro ya Tshisekedi abasirikare bashobora kuyitembagaza kubera ko barimo kumushinja ko yaba ari umugambanyi ngo yanze kuganira na M23 kugira ngo M23 ikomeze yigarurire ubuseruko bwa Kongo, ndetse ngo Tshisekedi yaba arimo gufasha bano barwanyi mu mugambi wabo wa balkanization. Ibintu ntabwo byoroshye rero muri Kongo. Uko bitoroshye muri Kongo ni nako bikomeye cyane mu Burundi. Mu Burundi abasirikare barimo guhungisha imiryango yabo. Ubwoba bw'intambara ni bwinshi cyane mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Gitega. Ubwoba bw'intambara ikomeye cyane bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi ubwoba ni bwose ko ibintu bigiye kuyangara. Abaturage baravuga ko bafite ubwoba bwinshi. Abagwizatunga, abasirikare bakomeye bose baravuga ko ubwoba bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Harimo kwitegurwa intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho General Ndayishimiye ahamagariye abaturage kuryamira amajanja bakitegura intambara ikomeye, ndetse nyuma yaho M23 ifashe umupaka wa Kamanyora, ndetse aba barwanyi bakaba bamaze kugera mu gace ka Uvira. Ubwoba bw'intambara bwongeye kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Mu gisagara cya Bujumbura ubwoba ni bwose. Irya nino mu ntara zitandukanye ubwoba ni bwose, muri Rumonge, muri Cibitoke, muri Bubanza, muri Muyinga, muri Kirundo, muri Cankuzo, muri Karusi, ubwoba ni bwose. Igitega naho ubwoba ni bwose. Abategetsi baravuga yuko ibintu bigiye gukomera mu Burundi. Nyuma yaho M23 yigaruriye urubibe rwa Kamanyora, ndetse M23 ikaba yamaze gufunga imipaka yose y'igihugu cy'u Burundi na Kongo. Ubungubu ibintu byayangaye mu Burundi. Amakuru akomeye cyane amaze kutugeraho, ndetse amakuru twakoreye amatohoza aremeza ko abategetsi bakomeye batangiye guhungisha imiryango yabo. Abajenerali bakomeye mu Burundi batangiye guhungisha imiryango yabo bayijyana mu gihugu cya Tanzania. Ndasubiramwo, abategetsi bakomeye, abagwizatunga ndetse n'abasirikare bakomeye mu Burundi barimo guhungisha imiryango yabo. Hari ubwoba ko intambara ikomeye cyane yaba igiye kwaduka mu gihugu cy'u Burundi. Iyakure official yamenye amakuru akomeye yemeza ko abajenerali barimo General Prime Niyongabo, aba hafi mu muryango wiwe bamaze guhungira muri Tanzania. General Jean Paul Habimana wungirije General Prime Niyongabo nawe umuryango wiwe wamaze guhungira mu gihugu cya Tanzania. Iyakure official yamenye amakuru yemeza ko abandi bajenerali bakomeye barimo General Ildefonse Habarurema arongoye iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi, ndetse na General Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi, bose bamaze guhungisha imiryango yabo, benshi bakaba berekeje muri Tanzania. Amakuru kandi aravuga ko General Kirapanze akuriye umutekano w'umukuru w'igihugu nawe yamaze guhungisha abo mu muryango wiwe, bakaba bamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe twamenye kandi twakoreye amatohoza aremeza ko abasirikare barimo kubibona ko intwaro ya General Neva yaba igiye kugera ku iherezo ryayo. Intwaro ya General Ndayishimiye ngo irageramiwe mu buryo bukomeye. Hari ibimenyetso byerekana ko intambara ikomeye cyane yaba irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imbonerakure zirimo guhabwa imiheto, amacumu, imipanga ndetse n'inkoho zo mu bwoko bwa Kalachnikov. Imbonerakure zo muri Cibitoke, muri komine za Mabayi, muri komine Rugombo ndetse no muri Bukinanyana zarahawe ibigwanisho ku igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa kabiri. Imbonerakure zo muri Cankuzo zarahawe ibirwanisho. Imbonerakure zo mu Kirundo zarahawe ibirwanisho. Ibi byose rero birerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD burimo kwitegura intambara ikomeye mu Burundi.
abasirikare nabo babwiwe ko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi umwanzi yatera igihugu cy'u Burundi. Abasirikare rero nabo baryamiye amajanja kandi bafite ubwoba bw'intambara ikomeye cyane yabigiye kwaduka mu Burundi. Abarimo gusoma ibimenyetso by'ibihe batangiye guhunga igihugu cy'u Burundi. Abarimo kureba neza ibigiye gushikira u Burundi barimo kuzinga utwabo bakava mu Burundi. Amakuru twamenye nuko bamwe mu badiplomate nabo batangiye kuva mu Burundi nyuma yaho leta y'u Burundi yirukanye uwaserukiraga PAM. Amakuru aravuga yuko benshi mu badiplomate nabo batangiye kuzinga utwabo ndetse ibihugu bikomeye byatangiye guteguza abaturage babyo bari Bujumbura ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Gitega. Abaturage bo mu gisagara cya Bujumbura babwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ku bwoba ari bwose ndetse ko birimo kwibonekeza ko Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Gusa hari ubwoba ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushobora gukora ihonyabwoko rigakorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi. Dore nk'ubu ngubu imbonerakure zarahawe inkogo kandi bazibwiye ko abanzi babo ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubwira imbonerakure ko abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo bagomba kubivuna. Hashize iminsi amavideo arimo gukwiragira irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi muri groupe za WhatsApp z'imbonerakure. Barimo kuvuga yuko bagomba kugura imihoro, bakagura amacumu ndetse ngo bagahabwa inkogo maze ngo bakica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bagiriza ko aribo bageramiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Imbonerakure irya nino ku mitumba zirimo guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare. Ku isaha y'isa 10 z'umugoroba irya nino mu bisagara bitandukanye ku mitumba ndetse no ku bucimbiri imbonerakure zirimo gukora za defile ndetse n'imyimenyerezo ya gisirikare. Iyi myimenyerezo iriko irakorwa irya nino mu gihugu irimo gukurikirwa n'amajambo y'urwango aho barimo kuvuga ko abatutsi bagiye gutembagaza intwaro ya General Neva. Ibingibi rero n'urwango rukomeye cyane ndetse imbonerakure zamaze guhabwa ibirwanisho ngo ziteguye gukora ubwicanyi barwanira General Evaristo Ndayishimiye urimo kubeshya irya nino avuga yuko abatutsi ngo bagiye gutembagaza intwaro yiwe. Mu Burundi rero ibintu byayangaye. Ibimenyetso byose birerekana ko ibintu bigiye kuba bibi mu Burundi. Burundi bugiye kugwa mu manga ikomeye cyane. Abagwizatunga nabo bamaze kuzinga utwabo barimo kwerekeza muri Tanzania. Ndababwira ko abagwizatunga barimo kuzinga utwabo bakerekeza muri Tanzania. Amakuru arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye i Dar es Salaam muri Tanzania aravuga ko abagwizatunga benshi bo mu Burundi barimo guhungira muri Tanzania ndetse no guhungisha imiryango yabo. Ariko ikintu kitari kimenyerewe cyane ni ukubona imiryango y'abasirikare bakomeye barimo General Prime Niyongabo, General Jean Paul Habimana, General Ildefonse Habarurema, General Gaspard Baratuza ndetse na General Kirapanze. Aba bose bamaze guhungisha imiryango yabo. Amakuru yizewe aremeza neza ko bahungiye mu bice bitandukanye muri Tanzania. Amakuru navanye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura aremeza ko kuva ku igenekerezo rya 16 abajenerali bakomeye mu Burundi batangiye guhungisha imiryango yabo. Abagwizatunga benshi bagaragaye ku kibuga cy'indege n'imiryango yabo. Abatambukanyi b'abajenerali ndetse n'abana babo bagaragaye bafite amavalize menshi ku kibuga cy'indege ndetse amakuru akavuga yuko abandi banyuze inzira y'ubutaka berekeza muri Tanzania. Ba koloneli ndetse na ba majoro nabo bakomeje guhungisha imiryango yabo bakoresheje inzira y'ubutaka bakinjira muri Tanzania. Ndetse amakuru aravuga yuko urujya n'uruza rukomeje kwiyongera ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Abategetsi muri Tanzania baravuga yuko ingendo z'abarundi binjira muri Tanzania zirimo kwiyongera. Amasoko yacu muri Tanzania aravuga ko muri izi ndwi ebyiri ziheze abarundi benshi barimo kwinjira muri Tanzania. Ibi byose ngo ni ukubera ubwoba bw'intambara yabigiye kubera mu gihugu cy'u Burundi.
Abanyagihugu benshi mu Burundi baravuga ko bafite ubwoba. Abanyagihugu bararara ntibuca mu gisagara cya Bujumbura. Abanyagihugu baravuga ko intwaro ya General Neva igiye kubakwegera akarambaraye. Hashize iminsi General Ndayishimiye arimo guhahamura abaturage ababwira ko intambara igiye gutera, ndetse General Neva yababwiye ko bagomba gufata ibirwanisho byabo bose ngo bakaryamira amajanja bakajya kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe yavugaga ko ngo gishaka gutera igihugu cy'u Burundi. Aya magambo yayatangarije mu ntara ya Kirundo ubwo yari yashyiriye ibipfungurwa abaturage barimo kwicwa n'inzara. Amakuru rero aravuga ko abanyagihugu ubwo bari bwose. Abaganiriye n'umumenyesha makuru wacu baravuga yuko ibyabona byose birimo kwerekana ko Uburundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Abategetsi ba Gitega baravuga ko iyi ntambara nta kabuza ngo u Rwanda ari rwo rushaka gutera Uburundi, ndetse ngo abategetsi b'u Burundi bafite amakuru bemeza ko M23 igiye gufasha Red Tabara maze ngo bagatembagaza ubutegetsi bwa General Ndayishimiye. Muri iyi minsi rero aho M23 imaze kwigarurira agace ka Kamanyora ndetse bakaba bageze no mu gace ka Uvira, ubwoba bwongeye kuba bwinshi ku butegetsi bwa Gitega. Ubwoba bwabaye bwinshi ko M23 yabigiye gufasha Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Abasirikare bakomeye nabo baravuga yuko intambara nta kabuza igiye kuba mu Burundi. Abasirikare barimo guhunga ndetse barimo no guhungisha imiryango yabo. Iki ngiki rero kikaba ikimenyetso simusiga cyerekana ko intambara yabigiye kuba mu Burundi.